nitwa Elvis Hakizimana benshi banyita Gafyisi abandi coach urunani kandi nawe umukinyi w'urunani nakiye imyaka myinshi ama ageze ko magarika canja mu yandi mabanga yo kumenyereza. Natanguye gukina ndi umwana muto cyane muri crise ya kera muri 93 ya myaka kujyanye niyo nazanga kuri terrain tugakina ngana abandi bana batoya imibangano kujya bayita tennis butoya bitera muri hano gabo ameme tanagira na football nabikina byose gabo mu nyuma havuye haza urukundo cyane rwa basket kubera hariho equipe baformiye abana bo ngaha mu Ijabe twatanguranye gukina nabo hama tuzoza gukina mu makarasi atandukanye n'abandi bana bo mu yandi ma equipe kuva ubwo rero cyane umva yuko byashobokera muri equipe muri basketball. Abakinyi bakina ico gihe munani barabakinyi twabona tugashima cyane ngene bakina bari benshi bari ba Midu bari ba Abdul bari ba Kababa imbere yabo hari abitwa ba Matias n'abandi benshi urunani gusa kwakira ngahanye no yari motivation y'umwana wose yo mu Ijabe twese twifuza kuba nkabo kugira ngo ishorokira mu runani dutera imbere si umukinyi umwe no vuga mpatikire mugabo bose twifuza kumera nkabo uri umwana mutoya ivyo vy'imyaka naco bikubwira twari umenga natwe twamaze gukura tutabona rero twifata nk'abantu bakuze tugakora cyane kugira ngo tumere nk'abo bakuze nyene nk'abo badukuriye dushobore gutera imbere tumere nk'abo. Oya nurunani gusa bon ubona ubona arakiniye nibo byo kuvuga ngo renforcer equipe isose ma competition narajanye na Muzinga muri East African Military Games na Dinamo muri 2015 muri zone 5 nta bandi nakiniye nizo hamwe no mu gusekera igihugu gusa. Kama offer ni yabura amigwi yose yari ikomeye twaravugana aba za New Star aba za Dinamo abo bose twaravugana bakambwira mugabo mujyango wanje no mujyango wari urunani nyene Dinamo barabimbwira New Star bakabimbwira canke nandi maklub amwe ngaha anyu ndazi ko ari n'umuntu muri Kiana yigeze kubimbwira meze nk'uri ko arandesha mugabo namwe yajewe family yanje n'urunani no hanze y'igihugu yaba mu Rwanda yaba muri Kenya no mu Uganda aho nyene mugabo nabona ko umugabo wanje arona gusa. Siveni anje mbere zani zone 5 ya mbere twatwaye muri Tanzania 2011 yose ni ya mbere urumva aho tumenyere gutsinda cyane ngaha mu Burundi championnat twazitwara ama playoffs amatuna menshi mugabo mu nyuma turashobora gusohoka igihugu twarasohoka igihugu bwa mbere twasohoka mugabo twarasohotse turaja gutsinda hanze turi equipe bayabaye babona umenga naco tumaze bona kana bwo Burundi buje gukina mugabo basinze aba champion les champions sortants aba Kenya. Urunani gwamye rufise yo abahivomye bahari urunani gwamye ruri gwambe cyo kwa kabiri. Alors imbere yiwanje abakera bo barafise aho bagwana ntana menya basket nayikina ngira ngo hari za Muzinga nyene n'izindi ntazi ngadazi yuko twe kuva dukina imbere yanje gatoya harabaye Orena Kerne nibukana play-off ya 99 yari migwi ya mbere ikebana mu nyuma haraje New Star irakebana n'urunani binamiragaruka haraza zande zindi nyinshi na Kerne yara ntuzenya naremesha na Jim Kan nayo nyene iraza urumva ibi vya Dinamo n'urunani nikora ngira ngo ari migwi yamye yo kuva kera sino rivality hari besha kunda kwikompara nka Real na Barcelona je mugabo hari nkora mvuga umenga turaba frère aba frère ni bumengo barapinzanya umwe agize ikihinya undi mu frère ashaka kugira iki rero rimwe na rimwe hari gembo n'umengo birarenga
ugasanga hagiyemo na animosité itari ikenewe. Turi muri sport barumva yo kumengo twokina bikatajya mu kibuga bigera hajyanye ntihajemo akantu kwa animosité kubera ndazi ko harimo abagenzi muri Dinamo yaba mu bafanzi hari hagati y'abo basangira abanywana n'abatwara imigwi ndazi baraganira n'abakinyi ndazi bamwe n'abagenzi nibaza yuko ijya rivalite kenshi hanini igarukira ku kibuga niko jewe navyumva kandi niko bitegerezwa kumera inyuma y'ikibuga bihakaba ibindi gusa sinkunda yuko abantu bikonsantra cyane kuri rivalite na Dinamo nk'ubu unyahoho umengo uriko usuzugura iyindi migwi hari hariho za Remesha hariho za Rezipo zose ni imigwi ikomeye umva ugiye kuvuga ngo ni basket mu Burundi ngo ni na Dinamo bijya ibintu byose ndabikunda sinkunda no kubyumviriza cyane. C'est vrai, il va hari kugira ngo ikwege public n'ibiki mugabo hari imigwi ikomeye n'abakinyi beza basumba nabamwe ngo dufise ngaha anyu mu migwi ngaha ya na Dinamo. Donc bwa pour la beauté ya Ruzenya ni byiza ko abaye iyo Ruzenya. Ni championnat national twakinya New Star twasinduye Bururi iyo yarambabaje cyane kubera ni match twategereza gutsinda mugabo habaye duto twatumye tudatsinda kubabara amakosa habaye utuntu twinshi muri iyo match ku buryo nabona yo kumengo ni match twategereza gutsindwa mugabo bayitwambuye yego. Équipe nationale mbe yari ryari yari 2008 mais muri 2008-2009 yari tournoi ya Bassin du Nil ico gende bwa yuko hari aje na equipe muri Ethiopia ngaha niyo twanatsinze twatwara n'igikombe yego yari imyaka 2008-2009 hamanyene no muri match mbandanya ndimo gushika 2017 yego 2017 no ivyo no mutwana ivyo nari yifise kubera n'ibintu kenshi ini wacu ntidutegura carrière nk'abandi bo hanze ni wacu ubona yuko umenga uheje basket ucuja mu bindi bintu harana bimbura kumenga bazokina basket kuzima bwa bwose bashaka kuvuga je nayo za basket nzoyihagarika bamufana mu bandi nkora kandi kazi gasanzwe ku ruhande ngabo jewe nasanzwe uko nguma nkina imyaka myinshi ko nguma ndi muri basket urukundo rwayo ruguma ruhaje hama nkigiraho ibintu byinshi kwa je ndakunda basket ndaraba umwanya wose ndiribo ndaraba basket rero nuvumenga noguma hafi ivyo nzi ivyo namenye experience nakoze ngayisangiza abandi niyo hata haza iyo havyo kuvuga ati reka mbe mu byo gukina byo muri coaching ngume hafi ya basket ngume hafi ya bato yabanje ari ivyo nzi ari byo twafashanya ngume hafi ya equipe abo ndabafasha yego nuvumenga tunoja kuri basket kora n'ikintu nakunze ko ni passion. Bon, byose biratera stress mugabo gutandukanye. Bwa mbere uri umukinyi uragira stress yuko cyambere nambe nushaka gutsindwa. Uragira travail nigura ngo gutsindwe ko rutsinzwe uramaramara, ni umaramara. Hama uzi yuko uri umukinyi akomeye, bise pression y'abantu bakurindire ko ukora ibintu byiza, ibintu bikomeye. Byose birastressa uvuga uti naja kuri terrain muri département. Sinze maramaza abafana bacu. Sinzo ntsindwe cyangwa ngira ama performance mabi byose namutera stress uravyumvira cyane coaching nayo ni stress yindi kubera abakinyi ufise niyo baforma equipe bigenze nabi niwe bijako abantu bose bavuga bati coaching yabateguye naca bafasha niko bimeze umva intsinzi ni y'abakinyi defete nayo ni y'aba coach rero rimwe na rimwe ufite obligation ya result yo deja ni stress ugututegeza gukora vyiza nta yindi show office rero nibaze ko byose biratera stress byose. Oya ni bijyanye n'ibintu biguha icyizere cyo kubandanya ukora wongereza ingufu biraryoshe iyo ubayeho koni n'abandi bagenzi bawe bakavuga yuko wakoze akazi keza cyo kubufisa abakinyi yo gusaba abakinyi bakomeye nivyo abakinyi beza rero hari abantu baze ko gukoca abakinyi beza bakomeye ari kintu coroshe nico kintu ca mbere kigoye
kubera aba ari amaego menshi. Amaze kuba amaego menshi bigusaba yuko wowe ayo maego ugerageza kuyakuraho ukabashira hamwe bagakora ikintu hamwe bafise objectif imwe. Rero si ikintu coroshe kuko bashobora ama condition, si ikintu coroshe kabisa kubera abantu baba professionnel baragoye rimwe na rimwe kandi n'abantu boroshe, donc nukumenya ingene juste ubashira gusa. Rero uza yuko avec success twaronse l'année passée nakazi twakorera hamwe n'abakinyi. Saki wanje nyene nk'umucoach n'abakinyi barafise uruhara runini gose kubera barakora ivyo bababwiye rimwe bakongerezaho bakanarushiza ivyo bababwiye, ugasanga musanga mugize ikintu kizima mwubakiye hamwe mwese. Ego jena maniga mbere ya Pabi harabaye Inaki yari mu Espanyol twaje muri 2022, mu nyuma haraza coach Pepso, haraza Pabi, abo bose ndabigirako gerageza gukoramwo ibintu mbona je vyo nyubaka ibintu positif. Sinwara filosofi yabo yose mbwa umwe wese ndafite ndamukurako, bose batadafite nagenda bakurako. Rero bikaca bifasha kunyubaka na jewe nk'umucoach, na jewe ngira ngo ntazobora abandi usanga ndabisangije nkafasha bifuza kuba aba coach. Ego no experience yose irigisha. C'est vrai biryoshe ukurondera ikintu two turondera qualification kuja muri bar hama ntibibe birababaje, ni deception mbwa wa même temps birakubaka. Ubuzi yuko umaze gukosha kabiri ubwira gatatu uzasura gukosha. N'abakinyi birabubaka mu kumfata mu kwigiraho a quel point babaje gutakaza kugira ngo ukurikira uvuga uti cyo gusura kuba muri ya situation yo gutakaza match nk'ijyanye ni important. Byaratubabaje mugabo uciye ugwa cyane ukaguma ubabaye wiyumvira ivyonye usanga nibiri imbere udasubiye kubyumvira ko cyangwa bitegura. Rero ubunya ijya twarayirenganye ko dutegura turabe yuko uno mwaka twasura dugashika muri ya situation nye muri ya position kandi ko ngo cyo kubandanya. Ego gen information igenda mugendamwo muri abacoach bava mu bigo bitandukanye 15 pays hama barabaha abandi babunyoye bakoceje imyaka myinshi kugira ngo baze kubigisha, mukaja kuraba ama college ari yanye ama university, mukaja no kuraba n'ama match NBA. Rero ivyonye bikongereza byo tuba dusanzwe tuzi ngaha mugabo cyane cyane bikatwereka aho abandi bageze. Rero information yo kukubaka baratwubaka nk'aba coach nk'abantu kubera umucoach nawe nyene n'umuntu kumenya ingene twifata mu bakinyi, ingene tubaganiriza gestion yabo ibintu nk'ivyo, hama kandi n'ingene tubategura kugira ngo baze kugira amatike bameze neza muri condition meza na ngene tushira kujara ama match. Ni ibintu byinshi twigiyeyo sinubwo ngango ndabiheze byose. Top 5 hacha abakinyi benshi beza kwe, hacha abakinyi benshi beza ngaha ngaje navuga ibikino abantu bakanwenga. Je urana iyi rivalite bwo na Dinamo, je navuga ko umukinyi wanje wa mbere yari nka Jordan wanje nakunda je yiwe yari mu kitwa Kiduduma kira muri Dinamo. Irande yiwe top 5 yaza kungora ababenera rero Blaze yakini wacu mu runani umano Kidudumiro mushiramwo yo Amidu Ashan band meshi n'abanyana ni mugabo sino bavuna abanyana ni bose yaba ba Amidu yaba ba Junga ba Abdul aba Pivorio ba Kababa na Vyani Ngabo yine cyangana kingana n'aba ba Landry ba Willy n'abakinyi benshi sino kugira top 5 ya jewe ndakubwira ingene meze, je ndatandukanye n'abandi bantu. Je nja muri sanse y'abakinyi kugira ngo nahure ukuntu bameze, sivyo? Umukinyi aragira shwa ikintu yumva kiri mieux kuri we. Je niko nama mvuga. Jewe ivyo yagize akaja muri Dinamo nda respecta vraiment. Kwa Gibere n'umupeti nikundira n'umupeti
imyaka yamaze ngaha anye narakunda ingene yemereye si muravuga amajambo menshi arazi basket cyo ni kimwe hama kuba yaragiye muri Dinamo jewe ni vyambabaje kumva yuko umengo no mugirirwa ngo canke iki no kuko navuze nti ndetse mu petit ya Ronsemieux reka agende aho yumva yumengo yokwisanzura nkuko yari yabivuze ari Rwanda twari yabivuze yuko ngira ngo yavuga ati je shaka kugendana numva ndi mieux kandi ico nta kintu umuntu wese niko ameze uno munsi no bazwa ari we wese ati wowe aha naha anye ne yombura mieux uje ngaha anye uronka ibigenga mbo je nabifashe kumenya nabifashe nk'umusportif sinja muri sense yo kwanka umuntu ngaho ukumutahura nikomeze kandi benshi babwiye ije ndamutahura numukinyi mwiza c'est normal yuko aba convoité amakagenda hano yumva wowe yifuza kuja yego je ntivyambabaje gose kandi aramwifurije yuko yobandanya aduhashe kudasanzwe bikorana nagakinyi keza cyane bateze ngira ngo ashaka ko kari kompi mugabo nagakinyi nikundira kandi nagakinyi keza ni nakana keza mu isanzwe sa ko stagushimiye murakoze nanjye ndashimye